Tumaze kubona ibyaduka byinshi, tumaze no kumva amakuru menshi, cyane cyane yavuga iby'itegeko rishya rigiye kuyobora isi. Turabona ugucanacana ko kwaba tegetse ibihugu byose kw'isi, bariko barondera inyishu y'iki bazoca ihindagurika ry'ibihe. Ndashaka twibuke ivyo Yesu yavuze kubijanye n'izi ntambara turimwo, ati hangara izotera irindi hanga, bikaba ikimenyetso co kuza kwiwe. Tongere twibuke ivyo yakomeje avuga ku vy'ugutigita kw'isi ndetse n'inzara, ko bizobahesha ahantu hatandukanye. Ku badasoma ati muze dutore inyishu. Ikibabaje cane nuko abarinderetse ibisiyoni barasinziriye, batwawe n'umufumba w'inzoga za Babuloni. Ikibabaje nuko abo vugije imanda bagakoma induru, bemeye kwifatanya n'ubumwe bw'amadini bugiye kurwanya Imana. Ikibabaje cane nuko abarinderetse ibisiyoni barasinziriye, batwawe n'umufumba w'inzoga za Babuloni. Ikibabaje nuko abo vugije imanda bagakoma induru, bemeye kwifatanya n'ubumwe bw'amadini bugiye kurwanya Imana. Bakana bihamya bati turi ishengero ry'Imana. Abaprotestanti mwahakanye, ndetse harimo n'abari bitwa karibo bukuri. Ico mwahora muhakana mukaba mwagisubiyeko. Mubona ko Martin Luther, John Wycliffe, Hus, Jerome, Calvin n'abandi ntarinze kudondagura bosanga ico barenganirijwe bakakimenera amaraso ko coba kigihari. Birababaje cane. Ese nshuti twoba turiko tujahe, nitwakora nka kurya kw'Abayuda, basukuri babuzana bokwemeye, kuba kwemeye bakaca babaca. Ese nshuti wewe uri mu biki, hamwe wo kwishingira bakuyobora, baguhenda ngo hinge muri dimashe, niho tuzoca dukora umurimo. Ikibabaje cane nuko abarinderetse ibisiyoni barasinziriye, batwawe n'umufumba w'inzoga za Babuloni. Ikibabaje
ikibabaje nuko abovugije imanda bagakoma induru bemeye kwifatanya n'ubumwe bw'amadini bugiye kurwanya Imana. Ikibabaje cyane nuko abarinderetsi b'Isiyoni barasinziriye batwawe n'umuvumba w'inzoka za Babuloni. Ikibabaje nuko abovugije imanda bagakoma induru bemeye kwifatanya n'ubumwe bw'amadini bugiye kurwanya Imana. Bakanabihamya bati turi ishengero ry'Imana.